Reka nongere mbaramutse abandi ndabahe mwiriwe twanywanyi bacu mutwumviriza muherereye ijyane no mu bihugu bigiye bitandukanye ari abatwumviriza muherereye makumyabiri atandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi hano batwumviriza muherereye mu bihugu vy'ababanyi ari abatwumviriza baherereye mu gihugu cy'u Rwanda ari abatwumviriza baherereye muri Republika Iharanira Rusangi ya Congo ari abatwumviriza baherereye muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika ndetse namwe mutwumviriza muherereye ijyane mu bihugu vyo makungu ya kure cyane cyane mu bihugu vy'ibiyaga binini mwese ndabakengurukiye cyane. Uyu ni wa mwanya mbagezaho amakuru atosoye, amakuru yizewe, amakuru utasanga ahandi, amakuru mbanatohoje mu buryo bwimbitse, amakuru cyane banigeriye ku ruga rw'intambara muri Republika Iharanira Rusangi ya Congo nk'ababwiriza biriko birahavugwa cyane nyene muramenyereye ko ari intambara iri guza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC babwiriza nyene n'ibikuvugwa mu 15 ni wacu mu gihugu cy'u Burundi babwiriza biri kuvugwa muri Ngozi, Gitega, Bujumbura, Kanyosha n'andi hirya ryatandukanye c'ibitoke ndetse n'ahandi mu buraruko, mu buseruko, mu bumanuko no mu burengero n'ibyicaniro nyene mbabwiriza dore ko niyemeje kwabwiriza bikuye mu ivyo amatwi yanyu atigeze yumva. Reka ndakengurukira uhajije gufyonda sabone we manutsaza ukajambo kumutuka ndetse sabone ugafyonda ko ndetse nawe nyene wakanze ukazogera namwe mudahwema kudusangiza ibitekerezo kugira ngo mujye basha kumviriza amakuru yacu ndabakengurukiye cyane. Naho ndahera mpa umwanya ndetse ndasaba namwe mutareza gufyonda sabone ko uyu ari wo mwanya mwiza mubonye kumanuka ukajambo kumutuka ndetse sabone mugafyonda ko mwamara gufyonda sabone kandi mukoga kudusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tujye turabasha kubana 5 kuri 5 mu ngingo nkuru ndibuze kwibandaho mu idore y'amakuru nabateguriye. Ndababwiriza ko aka kanya hari amakuru aje kudushikira avuga ko Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'abasikare bigo bakomeye cyane aharimo General James Kabarebe wabaye umugabo mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ndetse akanaba minisitiri w'ingabo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse yabaye n'umusikare ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na General Mubaraka mu Rwanda bo bafase umwanzuro wo gukora ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye umwe n'igihugu hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ni mugaye nyine General Evariste Ndayishimiye atangaje amagambo mabi cyane, amagambo ateye ubwoba ndetse aho atangaje avuga ko nyene igihugu ce ari imva ndetse avuga ko nyene yobasha gushaka ubundi buhungiro ndetse ibingi bikaba biganishije ubutegetsi bwiwe kwiherezo. Mu ngingo nkuru ndibuzera ukubwiriza nyene nkuko nabikubwirije nyitangira aya makuru ndakubwiriza yuko nyene ubutegetsi bwa Kigali bwo bugiye gushyira iherezo ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. N'ibyicaniro nyene ibimodoka binini ndetse n'ibifaru bikomeye cyane bimakaba bimaze kurungikwa ndetse bikaba byose bigiye kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bikureho ubutegetsi bwa Neva wigize akarara kagehe. Evariste Ndayishimiye nyene atukagura abaturage biwe ndetse abagira uko babonye ndetse abaturage nabo bari kuvuga ko nta mukuru w'igihugu bafise. Evariste Ndayishimiye akaba yamaze kwakana igihugu cye ikibingi bikaba biri kuvuga ko leta y'u Rwanda yoba igiye gushyiraho ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi, ubutegetsi bubereye abaturage, ubutegetsi bubereye abene gihugu b'u Burundi, ubutegetsi bubereye abakenyezi, abashyiranganji b'abarundi bose hariya mu gihugu cy'u Burundi. N'ibyicaniro nyine bigiye kuba intambara ikaze cyane bikaba bimaze kuba akarorero gusa. N'ibyicaniro ndagenda mabwiriza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi nyene mu magambo akomeye cyane ndetse no mu bikorwa bitari vyiza biri kuhabera hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse bikaba biriko biravuga ko imipaka yose yoba igiye kugururwa ku nguvu ndetse amara kugururwa ibimodoka bikaba biribone aho bimenera bije kuraho ubuno butegetsi. Urongoye izo ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF akaba ari General Mubaraka Muganga nyene usanzwe ari umugabo mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ndababwiriza ni kuva muri Republika Iharanira Rusangi ya Congo ho ndababwiriza ku mutwe twaje ibigwanisho mu 23 aho umaze kurimbuka bikomeye cyane aho akakanya utakaje abasirikare b'ingenzi cyane bari abami ba Mwamba, abasirikare yagenderagaho basuka amaze kwitaba Imana. Mu kingo nkuru nyene ndikunda gushikiriza ndaza kugarukaho mu idonido y'amakuru naguteguriye. Ndababwiriza yuko nyene agace k'Amasisi kamaze kwigarurirwa n'ingabo za Tanzania aho ngo barizo ziri kugenzura Amasisi yose tubagiye kubabwiriza
neza yuko nyene n'ingabo za SADC zamaze kuguta mugi wose wagoma ubungu mugi wagoma ukaba uri mu maboko y'ingabo za SADC zo mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ibitwaro binini kirimbuzi vyaguzwe na Republika Iharanira Rusangi ya Kongo byo vyoba bigiye kurimbura M23 navyo turaza kugaruka nyene mu idorito y'amakuru naguteguriye ndakubwiritsa nyene n'ibiriko biravugwa hano iwacu mu Burundi. Nongera kandi ndaguha ikaze mu gihugu c'umugayo, mu gihugu cy'imva, mu gihugu cy'inzara, mu gihugu kitagira ibiryo, mu gihugu nyene kinambara, mu gihugu habamo kunyuruza kurenze, mu gihugu aho nta muturage ufise isambo, mu gihugu nyene cibi cyane hano iwacu mu Burundi. Mwese ndabahaye ikaze nyene muri Gihenomo. Ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo seta cyangwa se nimugoroba, ariko nacato mudafata iminota 10 cyangwa 15 gusa kumvire vyisha amatwi yawe atigeze yumva. Idonedo y'amakuru ni mukanya gato cyane kuri mikoro wa uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi ukunda Uburundi cyane. Uhawe ikaze. Wakaze mwidordo y'amakuru hamwe nanje Bunyoni umugenzi ukunda Uburundi ndo mushinga naye hane wacu mu Burundi, ndetse mvuga byinshi cyane bikuyemo ivyo amatwi yawe ategeze yumva. Cyane nigirira ku rubuga rw'intambara, nkigirira kuri tere, nkagira mu makomine yose ndayazenguruka, ndetse nigerera mu biro bikuru vya Neva, nkigerera intare rushatsi hose nkakubwira ibiriko birahavugwa. Gira mu birawo by'ubushikiranganje, nkagira mu biro ivyo byose no mu Burundi, nkamenya amakuru y'indani yose nkaza nkagushikiriza kugira ngo ubasha kumviriza cyane bikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva. Nta murundi ufise ijambo, nta muntu ugomba kugira ijambo hano mu gihugu cyacu c'u Burundi. Ninje njenyine ugomba kujya nkahaga, ninje ugomba kujya amadolari 200. Ninge Neva, ninge mukuru w'igihugu c'u Burundi. Birasa nkaho nta gihugu na kimwe nyoboye. Igihugu canje n'umwanda, ndetse igihugu canje kirarutwa n'imva. Ngaho nguko ronyene n'amajambo ari kugenda akoreshwa no mu gihugu cyacu c'u Burundi, yagiye avugwa na General nyene Cubahiro Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye akaba amaze gutangaza amajambo akomeye cyane, amajambo avuga ko igihugu cyewe kirarutwa n'imva. Bikaba bimaze kuba akaruriro gakomeye cyane hano mu gihugu cyacu c'u Burundi, bimaze kuba rero agahoma mu ngwa, ndetse biranateje inkeke hano mu Burundi. Biriko biravuga ko Burundi bwoba bugeze kwiherezo ryabwo rya nyuma. Neva rero akaba yamaze kwakana igihugu ciwe, ndetse akaba amaze kuvuga ko nyene adakwiye kuyobora igihugu c'u Burundi, ku igihugu c'u Burundi ari Gihenomo, ari imva gusa. Mwese murakaza neza, murakaze mu gihugu cibi, murakaze mu gihugu c'imva, murakaze mu gihugu k'inzara, aho haragwa inzara nyinshi kurusha abandi, ahatagira amazi, ahatagira ibitoro, ahatagira amahera, ahatagira buri kimwe cyose, aho ingendo zose zahagaze, ibintu vyose bigasubira hasi. Murakaza neza. Ku musi wejo waheze muri Edeni, General Evariste Ndayishimiye nyene Cubahiro akaba yaramaze kuyakana igihugu c'u Burundi, akavuga yuko nyene atakure kuyobora igihugu c'u Burundi, aho yahejeje akavuga ko kuyobora igihugu c'u Burundi birutwa no kuyobora abayahudi. Karo vyabaye akaro hano mu gihugu cyacu Burundi, aho abaturage benshi bamaze gukwizana nevuga ko nta mukuru w'igihugu bafise, ko ari akarorero. Nevaro akaba amaze kuyakana igihugu ciwe, ndetse akabavuga ko yoba agiye kuva mu gihugu c'u Burundi. Vyabaye biri bicaniro biba akarorero, abarundi bakaba bariko baratabaza leta y'u Rwanda kugira ngo ifate iya mbere ize kureho ubutegetsi bubi, nkuko leta y'u Rwanda yakuyeho ubutegetsi bwari mu gihugu c'u Rwanda bubi cyane. Bariko barasaba ngo nabo ize bafashe bakureho ubutegetsi bubi hano mu gihugu c'u Burundi, aho hari amakuru aje kudushikara avuye mu ntare rushatsi avuga ngo biteguriye ingabo z'igihugu c'u Rwanda aho zigiye kuza gukura ubutegetsi bubi hano mu gihugu cyacu c'u Burundi. Ngorongo hakaba ari bimodoka binini, ndetse hakaba hariho n'ibifaro bikomeye cyane, byose bikaba bimaze kurungikwa na General James Kabarebe afatanyije n'umugaba mukuru w'ingabo mu gihugu c'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Ngo bakabaje hano mu gihugu c'u Burundi, aho baje kudufasha gukuraho ubutegetsi bubi cyane. Abarundi bariko baratabaza, abarundi bariko nyene baravuza akamo basaba ko boza bakabafasha gukura ubutegetsi bubi cyane hano mu gihugu c'u Burundi, dore ko bimaze kuba akarorero gakomeye cyane, bimaze kuba ingene igwe cyane, ndetse baranateje inkeke, ndetse baranahangayikishije kubona hano igihugu c'u Burundi
ari bibi cyane dore ko abantu benshi bariko barapfa abandi bakanyuruzwa abandi nyene bakicwa n'inzara. Amakuru rero duheza kubakikira turabwiriza ngo murakaza neza mu gihugu cy'inzara byo tubabwiriza nuko hano mu gihugu cy'inzara hano iwacu Burundi niho hari kuvuza ubuhuha bw'inzara ndetse hano ibanze kuba akaruru abaturage benshi bariko bararira bariko baravuza kamo baratabaza leta y'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo ibe yaza kubafasha kuri ubutegetsi bubiye ku Rwanda. Amakuru yaje kudushikira ngo nabikubwirije mu mbere ari kuvuga yuko nyene ibitwaro byoba birongetswe kugira ngo bize bifashe abaturage bisubize abaturage mu mahoro dore ko hano iwacu mu Burundi ari akarorero gusa yongere ko biriko biraba mu gihe Neva we yomaze kwakana igihugu cy'u Burundi watangaje ko nyene nta gihugu afise ndetse avuga ko nyene vyarutwa Uburundi bukavaho burundu. Neva akaba yamaze kuvuga ko rero nyene agiye gukora ibishoboka byose igihugu cy'u Burundi akagisibanganya ku ikarita y'isi. Ivyo leta Rwanda itariko irishimiraho ivuze ko igiye gufasha abaturage b'igihugu cy'u Burundi nkuko nyene yama ifasha abahugu bagiye batandukanye n'abaturage bagiye batandukanye. Murabizi neza ko leta Rwanda ifasha muri Gabo Delgado igafasha Mozambique igafasha muri Sudan igafasha n'ahandi muri Republika Iharanira Rusange ya Congo igafasha mu bihugu bitandukanye. Rero aka kanya ikaba ari wo mwanya ubonye kuza gufasha leta hano gusubiza ibintu mu buryo. Ibi modoka rero birarungitswe ni byinshi cyane tukaba tuvyiteguriye hano muri guca Burundi kugira ngo turebe ko ibintu birasubira ku murongo. Rero ntabwo ari ivyo ngibyo gusa nk'ubwiriza ndanyarukira muri Republika Iharanira Rusange ya Congo ku rubuga rw'intambara. Murabizi neza ko ari intambara gutse umutwe twaje bigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. N'akarero mu gihugu cya Republika Iharanira Rusange ya Congo ni intambara. Murakaza neza ku rubuga rw'imigwano, murakaza neza aho abaturage benshi bapfa batagira kivurira, murakaza neza hano muri Republika Iharanira Rusange ya Congo, murakaza neza aho abaturage barara barira bakihanagura, murakaza neza nyene hano mu gihugu cacu ca Republika Iharanira Rusange ya Congo, murakaza neza mu gihugu cy'ubutunzi ariko budafitiye akamaro abaturage, murakaza neza hano ku rubuga rw'intambara niko vyifashe mu 2023 yoba igiye kuri gita. Tanzania ikaba ibitwaro vya kirimbuzi bikaba bimanze guhitana abasirikare bakomeye cyane. Abasirikare twamaze kurundanya hano muri Republika Iharanira Rusange ya Congo turamenya amazina abasirikare bagira kuri 20 bose bakaba bamaze kwitaba Imana. Bikaba rero amakuru dufise ari uko bose bakomoka muri M23 umutwe witwaje ibigwanisho ari kugwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse ukaba ubikora bavuga kuri kurengera igihugu cha Republika Iharanira Rusange ya Congo n'abaturage b'iki gihugu cyane bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bibasiguye na bamwe mu bari inyuma ya politika no muri Republika Iharanira Rusange ya Congo babica gusa. Ibyicaniro biriko biravuga ko Masisi yose yoba iri kweragenzurwa n'ingabo za Tanzania mu nyuma zo kuzana ibitwaro binini maze zikabasha guhashya inyeshyamba za M23 aho inyeshyamba za M23 zasubiye inyuma nyene zigapfusha abasirikare bakomeye cyane. Noneho izi ngabo za Tanzania aka kanya zikaba ariko zirayobora aka gace bitabujije ko nyene na SADC nayo yamaje kwinjira igoma. Ubungubu Goma ikaba iri mu minwe ya SADC. Ubwo abaturage bari Goma gusa barafise ubwoba bavuga ko nyene batazi neza niba M23 yahugaruka bo kugira bakaba ko irasana iteye ubwoba ndetse n'ibibombe bikomeye cyane maze bakabasa bose kwitaba Imana. Gusa nyine bose ariko baratabaza amahanga kugira ngo barebe ico bakora kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. N'akarorero gusa rero bateye inkeke ariko natwe niyo mpamvu duhari kugira ngo tujye tubabwira aho urugamba rugeze ndetse tuburire n'abantu batarahunga kugira ngo abataronga bashibahunge dore ko intambara iri ko irica abantu kandi burya bagenzi intambara yasenya niyubaka. Niyo mpamvu natwe duhora dukangurira abantu kureka intambara ariko tubwiriza no muri Republika Iharanira Rusange ya Congo ko baguma mu mahoro kandi bagahorana Imana mu vyo bakora byose. N'ahantu rero mu wacu Burundi ngo twebabwirize bose birakomeye ariko nta kibazo intambara igire ihoshe ndetse Neva bikunze yova ku butegetsi maze akareka nyene abashoboye kuyobora igihugu bakagisubiza mu mahoro bakakiyobora dore ko bisa nkaho vyabana ahubwo ike ari uko yakanira igihugu cye cy'u Burundi avuga ko ngo nta bwo gishoboye ndetse avuga ko kirutwa n'imva. N'ibicano n'amagambo mabi n'amagambo yashenguye abarundi bose n'amagambo yashenguye abenegihugu ba mu gihugu ndetse n'abahanze y'igihugu bose bakaba bavuga ko bidakwiye ko umuyobozi nkuriye yavuga amagambo mabi cyane asenya igihugu ciwe. Turaza kugenda tubigarukaho mu yandi makuru turiko turagenda tubategura turi kunego yanje nyene niyemeza ro kubagezaho byinshi cyane kwemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva na rimwe. Ndabakunda cyane rusute banywanyi banjye mutwumvirize muherereye ijyane no mu bihugu bitandukanye
abaherereye muri Afrika mu bihugu vy'ababanyi abaherereye mu bihugu vyo makungu yakora cyane mu bihugu vy'ibiyaga birini reka mwese ndabakengurukire cyane ariko kandi ndahongera ndabasaba no trafyonda sabone ko mwamara kwazo kaja mu kundi twanditse sabone mwafyonda ko mwamara gufyonda sabone kandi mukoka kudusangiza n'ibitekerezo ndabakunda cyane makagira imana n'amahera amakuru yacu nakagaruka kuri mikoro nje mwari ko murumviriza ndi bunyoni umugenzi ciao ciao